kuba rero mu kibanza nk'iki kurongora kino gisata cyo kumenyesha amakuru no guhanahana amakuru mu mugambwe urongoye igihugu ni igikorwa gisaba umwanya mwinshi, gisaba ingufu nyinshi, gisaba no kwitanga. Imyaka ntiraba myinshi, munsi y'imyaka 40 umuntu arashobora kwirukanga, agashobora gufatanya ibikorwa bitandukanye, agashobora kandi no gukora n'ubwira n'umwete kubera ababona ni yari karaje. Gufatanya rero umukenyezi haba harimo n'ayandi mabanga mu rugo, kurera abana, gukurikirana ibica nk'ibiriya by'umuryango, navyo biradutwara umwanya, bigashobora mbere no gushaka kuturemereza cyane. Dufise amabanga nk'aya mugabo tuba dufise abafasha, kandi urumva umuntu arategura byose umuntu akabigirira integuro, agashobora kubifatikanya atacononekaye kubera byose birakenewe, byose ni magiriranire. Ntibisaba rero ko uba ufise imyaka myinshi kugira ngo ushobore kurangura amabanga canke ushobore gukora ivy'igihugu cagutumye. Kuba rero muri iki kibanza umuntu akiri muto kandi n'umukenyezi biratanga novuga n'icitegererezo ku bandi. Turi rero mu mabanga nk'aya tubifata n'umwitwarariko mwinshi kubera tuba turiko turategura n'abandi, tuba turiko turategura, tuba turatanga n'iyindi shusho ku bandi bari inyuma, abigeme eka n'ugwaruka muri rusangi n'abandi bakenyezi, babone ko bishoboka, babone ko atari umwuga canke ibikorwa n'abagabo gusa, ariko n'abakenyezi n'abigeme n'ugwaruka muri rusangi bashoboye kandi inguvu ziba zirimo, n'ubwenge n'amajambo, n'ukuvugana, n'ukumvirizanya. Uko rero nako ntibinda gusaba imyaka myinshi canke inguvu canke iki, bisaba gusa kuba ubwa mbere na mbere hoho uba ubikunda, ukaba ubitahura, hama ukaba unashigikiwe, ukavuga uti ibi bintu sindiko ndabikora kuri jeje nyene, ndiko ndabikora ku runganwe, n'urunganwe rubone ko bishoboka kandi n'urugamba turinda gutsinda. Turi mu bikorwa bisaba yuko umwe wese aterera iciyumviro, umwe atagikunze uwundi arashobora kucumva, uwundi akagushigikira gutyo gutyo. Nkuko nawe hari iciyumviro uwundi yozana ugasanga ntikikuguye neza, ntibica bikubuza rero kubera uba uri umukenyezi ngo urumva ngo ko naka ngo ashikirize iciyumviro kitakuguye neza uragishikiriza. Turi muri demokrasi, umwe wese arafise uburenganzira bwo gutanga iciyumviro ciwe no kugishigikira, n'ugishigikiza mbere n'uburorero hamwe uvuga uti aha jewe mbona vyogenda gutya, kandi ugasanga birakoretse kandi birakunze. Mu kubahana hajya ufise ukuri bugufise naho uvuga uke kurarengana. Ikindi ndumviriza abantu, ndakunda cyane kuba ndi kumwe n'abandi kandi mu mico itandukanye, abantu batandukanye, hama nabo bakambwira ingene bambona. Ndakunda gusoma cyane, ndasoma nkaraba n'amareresi ajanye n'ibintu vya politiki kugira ubone ingene abandi babikoze, ugasoma ibitabo, amabiografi y'abantu, ukabona ingene abantu bagiye barabaho. Hama urumva ubuhoho n'ubuhinga bwa none buhari, ubushobora no kubironka no ku telefone, ukaza uriyigisha kugira ngo utere intambwe no mu bumenyi, naho umuntu atovuga ati agire ugatera intambwe mu bumenyi ku buryo utaguma hahandi. Hamwe uvuga uti mu mwaka uheze nari kuri ingazi, ubu nyengeze kuri iyi, hanyuma akacabera umugwaneza ukagumana n'abantu atakwizirika mu mutwe. Na cyane cyane ko ndonga mu gisagara musanzwe mubizi, bakunze kubivuga ko tutizirika cyane mu mutwe.